Amen. Amena. Bangahe bahimbawe no kujana nanje mukumva amajambo y'Imana. How many people are happy to share with me the word of God? Niwumva wewe bitakuraba nagusabe ntusohoke ariko ugume mu kibanza ariko ureke gusamaza abandi. If you're not concerned about it, do not go outside, stay there. Kuko si byose twigishwa biba bituraba. Because not everything we hear are concerned about us. Hari gihe wigishwa ibintu ugasanga ntibikuraba. Sometimes it doesn't concern about you. Ugasanga si mu mwanya wawe. Or it's not your time. Ariko haba hariho uwundi mwanya uzoza wiwawe udasa n'uwawe undi mwanya. But will come another time for you. Niko ubutumwa bumeze. That's how they're preaching it is. Kuko ntibashobora kwigisha ati abasuma nawe utiba biba bikuraba. When they say people cheat, you're not there, you're not doing it. It doesn't concern. Uyo munsi hariho kuhabwirwa abasuma. But there are people are concerned about. Mu gihe utari umusuma rero biba bikuraba. If you're not, then you are not concerned. Siko bimeze. Siko bimeze. Kandi amategeko abaho kugira ngo abantu bazoyarengana bari bazogira gute? Abari azohana. When you go over the rules, you get punishment. Ariko abatayarenganye aba amategeko ntabaraba. Whenever you obey the rules, you don't get in trouble. Bwana sifiwe. Amen. Niko no mu butumwa rero bimeze. That's what it is. Ubutumwa bw'uyu munsi, Today's theme, umutwe w'amajambo, the theme urabaza ngo cyangwa haravuga ngo says kuba mu buzima bwejejwe. to live into holy life. Kuba mu buzima bwejejwe cyangwa kuba umukristo aba mu buzima bwejejwe. Or a Christian who is living in holy life. Hariho abakristo, The Christian, hariho n'abakristo. Icyo murakizi? Hariho abakristo n'abakristo. the people belong to Jesus and the Christian. Abakristo n'abantu baba mu ishengero ritangura bakabatizwa, ibikorwa byose bakabikora, mugabo Imana iri kwirarondera abana bayo mu gitabo cyayo ntibasangamo. Abo nibo bitwa abakristo. The Christian are people that they have the word of God, but they never change it. When God checking his checklist, he can see your name, then you are a Christian. Ariko abakristo, But people belong to Jesus. bisobanura ngo abana b'Imana. Means the children of God. Abo nibo uyu munsi tugiye kuvugana. The people that I'm going to talk to Kuko abo today. baratahura ibyo nza Because they kuvuga. understand what I'm saying. Ariko abakristo But a Christian, ni babandi bandarichako, ni babandi bandabisiza. the people, they hear something and they live it there. Amen. Ubunyarutse tudatebeje, Without wasting time, umurongozi wacu twavuganye ko nza gukoresha iminota 35 itarenga. we have heard that I'm going to use 35 minutes. Ushire ku nkengeri ubonye igonze ko ucugira ikiganza gutya akampagarika. Just let me know whenever it's ready. Umurongozi yavuze ati bisaba ko tugendana n'umwanya n'igihe. We gotta go with the time. Bwana sifiwe. Okay. Hari ibibazo 10 ngomba kubaza ishengero n'abakozi. I have 10 questions I'm going to ask church and leaders. Umutwe w'amajambo nababwiye ko ari kuba mu buzima bwejejwe. The theme means to live a holy life. Ikibazo cya mbere kibaza ngo The first question kuba is, mu buzima bwejejwe bisobanura iki cyangwa bivuga iki? to live a holy life, what does it mean? Ikibazo cya mbere, Question number 1. kuba mu buzima bwejejwe ni ukuba bishop. To live in holy life means bishop, Kuba mu buzima bwejejwe ni ukuba pastor. means pastor. Kuba mu buzima bwejejwe ni ukwitwa mwarimu. Kuba mu buzima bwejejwe ni ukuba umuvugishwa. Kuba mu buzima bwejejwe ni ukuba usengera abantu bagakira indwara. Kuba mu buzima bwejejwe ni ukuba
umuririmbi. Kuba mu buzima bwejejwe ni ukuba utanga ibigira 10 n'amashikanwa n'ibindi bikorwa kabikora. Icenda, kuba mu buzima bwejejwe ni ukuba mu vyumba vy'amasengesho buri munsi. 10, kuba mu buzima bwejejwe ni uwubaka amashengero ku bwinshi mu bihugu bitandukanye, mu masiteti atandukanye. So kuba mu buzima bwejejwe bisobanura iki? So what does it mean? Ni gute ushobora kuba mu buzima bwejejwe kw'ivyo byose twumvise atari bwo buzima bwejejwe? How can you live a holy life? Because we have heard that whatever I said was declined. Jewe iyo nsoma Bibiliya, When I read the Bible, namwe mu akamfasha kunsobanurira, and Holy Spirit translates to me, sanga ibi byose nariko ndabaza, I've seen that whatever I say, ibi byitwa ibikorwa by'abantu bamaze kumenya ukwezwa icarico. that the deeds of the people that know the holiness. Bwana zifiwe. Amen. Bwana zifiwe. Ibi ni ibikorwa There are the deeds bisobanura abantu bamaze kumenya kwezwa n'agakiza icarico shows the people bakakijiramo. understand the holiness life, what it is. Iyo bamaze kwinjira mu kwezwa n'agakiza, When they go to the holiness, ibi nivyo bibi bikorwa byabo. these are their deeds. Ariko But iyo uri muri ibi bikorwa when you are into this work ukaba utejejwe, and you're not holy, ibikorwa byawe ni ubusa. your deeds are zero. Niko Bibiliya ivuga. That's what Bible says. Si je ndiko navuga. I'm not saying it. Si Vincent yabyanditse. I did not write. Si Vincent avuga. I'm not saying it. Ariko irindi jambo ry'Imana ririko This rirasobanura. is the word of God translating. Turaza kubibona epfo. We'll see down there. Epfo turaza kubibona mu bice bishika 5 nateguye tuza gusoma kugira ngo twumve neza ubuzima bwejejwe uko butondetse n'ingero umuntu ategerezwa kububamo. By the scripture, we will understand the understanding of the holiness life. Ahantu tubibona hambere, The first number one we see ni indirimbo y'igitabo ya Kantike, indirimbo ya 68. it's a song book number 68. Bwana zifiwe. Mwongurire tukayiririmba mukumvire Can bimwe. we do that? Erega hari abantu benshi bari mu ishengero iyo ndirimbo batayizi. And most people in the church, but they may not understand the meaning of Cyangwa it. ushobora kuba uyize ariko udasobanukiwe amajambo ari muri iyo You ndirimbo. may not know, but not understanding the meaning of it. Abafise ibitabo mushire hejuru turabe. If you got the book, raise up it. Okay, muzingurure iyo ndirimbo Open 68. tuyiririmba ataco na kimwe kiriko kiravuga. We sing a cappella. Kwa kundi kwa kera bamutama yotabo bagikizwa ku muyaga. Long time ago, when they got saved, bavuza ingoma y'urushato. 1952. Bamama barabizi. Mu gihe turirimba nturirimbe undaba ariko uririmbe uherekeza amaso ku musaraba. When we sing, do not what me, but watch the cross. Mu gihe rero uza gushira amaso ku musaraba, So whenever you see the cross, niho uza kumva rero inyishu ziriko ziraza. that's how you understand the answers. Niho uza gutahura neza aya majambo uri kuraririmba. Then you understand the meaning of the words you say. Ariko ukaririmba undaba ntuza But kubitahura. if you don't, then you can't Kuko understand. nanje ndi umunyabyaha nka wewe. Because I am a sinner like you. Sibyo? Ariko tuyiririmbe turangamiza ku musaraba. But let's sing it by watching the cross. We muyera nihaza kukubwira rero aya majambo ari muri iyi ndirimbo asobanura iki? The Holy Spirit is Muri going byose to twamaze translate to kubona. you. Amen. 68 nyuma twavuze ko atabyumva. Sinawugororoka kandi ntawuri no mw'ijuru atarabizera ko bogejwe n'amaraso ya Yesu gusa. Wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso haraho
amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo ntimutererwa ariko munyaruke mwisuke mu maraso yiwe wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harahoya kuhagija amaraso mbega imyambaro yawe irera umukiza niyazagarukanye ubwiza no kubahwa rwose abatari bezwe bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harahoya kuhagija amaraso mbega imyambaro yawe irera ntibazohagarara imbere yiwe bazohinduka ubwoba gusa wiyambure rero impuzu zanduye ubone kwambariye ubukwe wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harahoya kuhagija amaraso mbega imyambaro yawe irera amen amena muri bya bikorwa byose twadondaguye Everything we said, ni ikihe wumvise muri aya majambo which one you heard in these words wumvise ko kirimo gishobora gufasha umuntu kuja mu bwami that will bw'Imana help somebody to go to heaven? uretse abama bezwa n'amaraso ya Kristo Except the people who are sanctified hariya by mu gice the cya blood of mbere Jesus. havuga ngo The first one says, mu bari mu isi no mu ijuru the whole people returned to the whole kandi world. tuzi ko Eliya yagiye mu And then ijuru we know that Elijah went to heaven. tuzi ko Mose ari mu ijuru Moses is in heaven. tuzi n'abandi bakozi b'Imana bamaze We know gushaka other people that are there. ariko iyi ndirimbo But the song says, muri uyu mwanya at this moment, yavuze ngo mu bari mu isi no mu ijuru nta bugororwa everybody on earth, nobody's is a hurry. Bwana zifiwe Amen. ariko ugasanga umuntu n'umuririmbyi But somebody singer, kuko yahawe ijwi ryiza because he's got a nice voice, akumva ko yabirangije and he byose think everything's over. akabona ko ari pasiteri He thinks he's pastor, akumva ko yarangije he urugendo thinks that he fits the journey. akumva ko ari bishop And he's bishop, akumva ko ari top we and he's thinking azogenda that n'amaguru he's gonna go by the name. ariko siko bimeze That's not neza what it is. siko bimeze That's not what it is. dutegereza kurangamiza ku musaraba We need to watch the cross. igorigota We gotta go tukezwa to be sanctified. niko kuba mu buzima bwejeje That's to live into holy life. ntabwo ari ibyicaro Not the chairs, by'amazina not the names, nta nubwo ari ibikorwa not even deeds. kuko mu majambo tuza kumva hepfo But and here, muri matayo 7 Matthew 7, haravuga ngo it says, ntabwo mwabonye agakiza kubwo kugomba kwanyu cyangwa kubw'ibikorwa byiza you are mwakoze not saved by good ariko deeds ngo of ni you, imbabazi n'ubuntu but the twagiriwe grace of God. dore bibiliya iravuga ngo The Bible says, kera nta bantu mwari muri bo long time you were not human being. mwari abanyamahanga You were Gentiles. nk'imbwebwe zirara mu bisaka Were like Gentiles. ariko kristo atugirira ubuntu But Christ died for aravuga us. ati ngiye He kubitangira said, I'm going to give you inyweri life. nzima Once enough. igorogota
niba wiratanye uriko gukora If you are proud of what you're doing, cyangwa ukirata amazina n'ibyicaro urimo, proud of your chair names, ndakubwiza ukuri ko Tell the ijuru utazoribona. the heaven is not for you. Harahiriwe Holy blessed, imitima yamica bugufi, the humble hearts, kuko iyo niyo izobona Imana. so they will see God. Harahiriwe imitima izi guca bugufi, Blessed them, the humble hearts, bakizera bakamenya ko ari abanyabyaha, bakihana faith and understanding that they sin and they repent, bakezwa, and they sanctify. abo nibo bashobora They will see kuzobona God. nta wundi Nobody else ashobora gukora ibitandukanye n'ivyo that can do different. akakubwira ko azogenda mu They tell you he's gonna go to abo heaven. barakorera isi. They work for the Bibiri earth. ivuga ngo abo baramaze kuronka impera The Bible said they're already rewarded. kuko barindiriye gucirwa ku They're iteka, waiting for the judgment day. nta kindi barindiriye. Nothing else. Muri iki gihe hari inyigisho nyinshi zadutse, And this time we have a sermon teaching. twebwe tukiri batonya nk'abarimu When as teachers, tudashobora no kuvuga ko that we cannot be kuko saved. pasiteri amaze gushinga urushengero When a pastor put the church there, hanyuma bagasanga yabaye bishopu, and then when he's a bishop, hama bakavuga ngo niwe ngo nabii mukuru, then when they say mu he's gihugu hariho perezida kitwa nabii mukuru. the first prophet, the top prophet, Ni ukutamenya ibyo bakora. you don't know what you do. Burya mu gihugu kirimo perezida, nabii mukuru ni perezida. When there's a country, Wange wemere there's a president. kuko niwe afise inkoni yo gutegeka ibigoramye n'ibigororotse, niwe abigira gutya. He has the power to lead and to judge. Ugomba kuvugana n'Imana live, Even if you talk to God live, ukagenda ukubiri n'ibyo ategeka, you got different what he's saying. uramaze gushana n'Imana. You are wrong to God. Ko Bibiri ivuga ngo nta burongozi butava hehe. The Bible says there's no leadership coming. Even if he's not, whatever it is. Yes. Kuko hari igihe cyo gutema abantu kugira ngo bisubireko, But there are times that people have to hari come igihe back. cyo guhana n'igihe cyo kugorora. There's a time to punish and a time to go. Imana iyo isizeho ibintu rero si uko ari kijuru. When God does so, he's not foolish. Ya, Mm-mm. irabizi ibyo ikora. He knows what he's Kuko doing. Imana ntiyidoga kandi ntiyicuza. Because God does not regret. Bwana asifiwe. Mm. Nicyo gituma dukwiye kuba mu buzima bwejejwe, We need to be in holy life. tugatumbera umusaraba, And they go close to the cross. tudakurikiye mutama hano, Without following them, tudakurikiye mwenyekiti w'igituo not cyaha, following them, tudakurikiye pasiteri Fredina, not pastors, tudakurikiye mutama Filimino hano, not women, tudakurikiye umwarimu uwo ari we not wese, any leader. ariko dutumbera umusaraba But we igorora, watch the cross. kuko niwe uzodukiza. That will save us. Birashoboka, sinabizi uko Imana izobigenza, I don't know how God will do it. umunsi w'uko ishengero rizoduga, Where did the church will go? ugahurira mu kirere na pasiteri ariko umugabo wawe asigaye mu gitanda, You meet with the pastor. ugahurira mu kirere na muka pasiteri umugore wawe asigaye mu You gitanda, can be somebody without nobody in your family. ariko mu baririmbyi no kuvugishwa niwe yari uwa mbere, But when it's prophetic and the singers, he was the first. ariko yarabaye umuvugishwa, He was a prophet. yabaye umuririmbyi, He was a singer. ariko ayoberwa ibanga ry'ukwezwa. But I did not know the sanctification. Iki rero ni igikorwa gihambaye cyane rwose. This is a job that we need. Iki nicyo dutegereza kubumbatira tukagifata mu This maboko. is what we need to be very careful about. Ubuzima bwose ubamwo kuva mu gitondo gusha amasaha 28 The y'umunsi, life we want into 24 hours a day. utegereza kumenya kuba mu buzima bwejejwe. You need to know that you need to live into holy life. Usanze utabubamwo, If you're not, ni wowe utegereza kurondera ingene uba muri ubwo buzima you bwejejwe. selfly decided to be into holy Kuko life. imbabazi ziracyariho, Because the grace is still there. Yesu aracicaye ku ntebe Jesus y'imbabazi still on the forgiveness kugira ngo throne. ashobore gutanga imbabazi, So he can give you kugira ngo ashobore forgiveness. kweza So he can abatekereza sanctify neza. people want to. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mutama yasavye ko tuza gukora ibintu bishasha. Pastor asked me that we do something new. Ndahejeje gusigura. I'm done preaching. Mu majambo tugiye gusoma susubira gusigura. The words we're going to read, I'm not Ko going to narangije translate gusigura. because I'm done. Aheza gusoma duca duhamagara. Done reading, then we call. Wewe ukeneye kuba mu buzima bwejejwe, You want to live into holy life? utambukuze hano. Don't come Aya forward. majambo arayasoma twese duhagaze. We're going to stand up. Wewe ukumvira igukozeko, If you are touched, utambuka ucuza dushe dusenga move dutaha. forward, move forward. Kuko Mutama yavuze ko imbere dufise ibindi bikorwa. We have some things to do.
wabibonye utangurira kuri ni abaroma 10 Romans 10, abaroma 10 Romans 10:9 to 10. umurongo w'icenda kugera kuri 10 soma turasoma mu izina rya Kristo Yesu. Abaroma 10:9 kugeza kuri 10 havuga ngo kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Amen. nababwiye ko ntasubira gusigura bandanye Petero wa mbere 1:15 turasoma mu izina rya Kristo Yesu. Petero wa mbere 1:15 ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe abe ariko muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo mube abera kuko nanjye ndi wera. Amen. Abaheburayo 5:9 Hebrews 5:9. Gatanu kuri 250. Out of paper, I don't have them. Thank you. Abaheburayo 5:9 turasoma mu izina rya Kristo Yesu. Havuga ngo kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose, no, kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Amen. Turasoma Abanyefeso 2:8 turasoma mu izina rya Kristo Yesu. Haravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi ibiremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Amen. Abifilipi 2:12 turasoma mu izina rya Kristo Yesu. Kuko nuko rero abo munda nkuko mwamye mugakunda itonde nuko rero abo munda nkuko mwamye muganduka abe ariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi, yamara si yo ndiho gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize. Amen. Kugeza kuri 13. Kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara, mukoreye byose atakwidodomba ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi, abo mubonekeramwo nk'amatara mw'isi, mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mubone ico nzokwita ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi ntatamijwe n'ubusa. Amena. Yuda 1 kwegera ku murongo ni Yuda 3 ni igice cya mbere kuko nta kindi gice cyane, ni igice kimwe kuva kuri 1 kugera kuri 13. Okay, Yuda igice cya mbere kuva kuri 3 kugeza kuri 13 turasoma mu izina rya Yesu. Bakundwa, hamwe nashiruka umwete
wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, nari numvise ikingobera kubandikira ibyo kubaha, ibyo kubahanura kurwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa, kuko hariho bamwe babajamwo binyegeteza bandikiwe kera gucirwa kwiteka, batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo niwe wenyene databuja n'umwami wacu. Nagomba ndabibutse ndagomba kubibutsa naho byose musanzwe mubizi yuko umwami Imana imaze gukirisha bwa bwoko kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma yahoneje abatizeye, n'abamarayika batanguye mu bukuru bwabo ariko bataye ahantu habo abarindira kuzocirwa kwiteka ryo ku munsi uhambaye, bari mu minyororo idashira no mu mwiza. Kandi n'abantu b'i Sodomu n'i Gomora no mu bisagara byari bihereranye nabo, kuko bitanze bakiye ubusambanyi nka ba bandi, uko imibiri itaremewe, ibyo bisagara byashyiriweho kuba akabarore, bibabazwa n'igihano cy'umuriro utazima. Ariko n'abarya nyene bahwanye nabo, inzozi zabo zibatera konona imibiri yabo no gukengera ukuganzwa no gutukwa abanyacubahiro. Ariko na Mikayeli umumarayika mukuru hamwe yatongana na wa murwanizi aharira nawe, bapfa umuvyimba wa Mose ntiyubahutse kumuhinyura ngo amucokore, ariko yamubwiye atuhoraho aguhane. Kombogeza. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aya majambo murayumvise? Bangahe bayumvise? Abandi nimwe ayumvise? Mutama ni wakunda kubaza ikibazo ati hariho umuntu atumva kugira tuvuze ingoma. Bwana asifiwe. Amen. Aya majambo yose rero asomwe n'amajambo yerekeranye n'ukwezwa. These are sanctified words. Ni gute ushobora kuba mu buzima bwejejwe? How can you be into holy life? Ni ibihe bintu bishobora kugutuma uba mu buzima butejejwe? What should you do to be into holy life? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muri aya majambo twumvise amajambo menshi y'inkoramutima. We have heard so many things touchable akora ku mutima, that touch the heart. Ushobora gutahura ati aha ndejejwe, aha sinejejwe. That's for you to understand that if you are holy or you're not. Kuko hariho ibyo twumvise ngo babikora bidodomba. Now that's something we heard that they complain when they do. Uraririmba ariko ukidodomba. You sing but you complain. Uri pastor ariko uridodomba. You're pastor but you complain. Uri mwarimu ariko uridodomba. You're teacher but you complain. Yakona ariko uridodomba. You're deacon you complain. Uri umujyanama ariko uridodomba. You're ushers but you complain. Ariko twumvise ngo but we've heard ibyo byose everything. tubyirinde. Be aware of it. Tubikore tutidodomba. Do with no complaint. Tubikore tutidodomba. Do with no complaint. Kugira ngo muri twebwe ntihabemwe agasemba. So we may not have. Amen. Ijambo igice tugiye kurangiriza ko The last one ni Matayo 7. Matthew 7. Igice cy'indwi uhereye ku murongo wa 21 ugashitsa ku murongo wa 23. Aha niho hari inyishu yawe. Matthew 7. Kandi nari navuze ko aya majambo tuyasoma twahagurutse. Bwana asifiwe. Nari navuze aya majambo yose ko asomwa duhagaze kugira ngo duce turangiza dusenge. Let's all stand. So muhaguruke rero iri rya nyuma barisome, turiko turatega amatwi wirimbura urangamiza ku musaraba, urabe ko hari ivyo uhagije. Niwasanga hari ivyo uhagije utera intambwe usubiye inyuma tucinjiye dutanguye. Mpwemu yera yariputse atwagiriza ko turabasambanyi.
avuga ko ata muntu akwiye guhagarara hano uretse abana bangahe? Abana bagize gute? Ni ukubera iki yanze ko duhagarara hano? Ni uko tuba mu buzima butejeje. Warazifiwe. Nagiye kubaza Mutama ati Mutama ndeke kwigisha uno munsi kuko ivyo nateguye byose mwe marahejeje kuri mwe. None ncanigisha iki? Arambwira ati ahubwo shikama udugira aho nyene kuko ibi nivyo bikorwa dukeneye gukora. Bwana zifiwe. Ariko muri jewe nari numva ko ubutumwa bwose nateguye bwajeje kugira gute? Mpemu yera yahejeje kubyigisha. None hari ibyo nsomye hano ndabasiguriye mpemu yera atavutse. Nimba mwari ko muratega amatwi. Bwana zifiwe. Kuko yavuze ko twihana kubera ubwoba, tukihana imirenza ko ntitwihana dukuye mu mutima, ariko twihana kubw'ubwoba, tukihana kuko abantu baturaba, ibyo dukora byose tubikora kugira ngo twerekane ko hari ibyo twakoze. Mugabe Imana iturondera igira gute? Itubura. Whenever we repent, we're going to show people that we're repenting, but not from our bottom of our heart. Bwana zifiwe. Amen. Kuba mu buzima bwejejwe n'umuntu yihabura mu mutima, you repent into your heart. Akamene ku mutima. And then you feel so hurt. Utaravye uriwe. You feel guilty. Utaravye ivyicaro. Without checking who you are. Utaravye amazina witwa. Without seeing your names. Ariko ukaraba ku musaraba. But you watch the cross. Kuko twese ariho turangamiza ariho tuvuga. That's where we go through. Bwana sifiwe. Amen. Ingero wumve ingero y'abantu baba mu buzima butejejwe uko bizobagendera ku munsi w'iherezo. Let's hear then what's going to happen on judgment day. Matayo 8:21 kugeza ku 23 turasoma mu izina rya Yesu. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si waziye kwinjira mu bwami bwo mwijuru, atarukora ivyo data wo mwijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi subira mu hejuru. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si waziye kwinjira mu bwami bwo mwijuru, atakora ivyo data wo mwijuru agomba. Nitwama tuvumereza. That's what we do. Ababa mu byumba baba bariko bagira gute? That's what we do. Abapastori baba bariko bagira gute? That's what we do, pastors. Abari mu tuba turiko tugira gute? Abaririmbyi baba bariko bagira gute? Nubahejeje kugira gute? Even now they do. Ariko iri jambo rivuze ngo ki? But people say, not everybody. Abantu ngo bamvumereza ngo mwami mwami, abo ngo nibo batazogira gute? Kubera iki? Kubera ko badakora ibyo data agomba. Because when they don't work as God wants. Abo ngo bazomuvumereza ariko nazobumva. But they will never see the heaven. Manuke pfo nubuza kumva ngo natwe ngo twakora ngo mu izina ryawe twagira byose uraza kubyumva. 22. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjibura ndi ntaho nigeze mbamenya, mbiraho mwabakora ibizira mwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uyu munsi ukaba uhagaze hano wumvira ijwi. Today you hearing this voice. Ukumva yuko uri muri babandi bama bavumereza. And you are into those people already call God Lord. Ariko ugatahura neza kuba mu buzima butejeje. But you don't live into holy life. Urusaku rwarakunaniye guheba. You say whatever you want. Uri umusenzi ariko urateranya. You always mess up with the people. Uri pastor ariko ikirenge cyawe ntikiguma hamwe kirigwa mu nzu guteranya. You are pastor but you always go. Uri mwarimu ariko ubutumwa uvuga nubwo guteranya abantu. You are teacher but you always ukuri kose icyicaro cyose urimwo. Wherever you are. Umenye ko iri jambo riraba wewe. This is for you. Iri jambo riraba wewe. This is for you. Kuko avuze ngo because he say kuri wa munsi on that day tuzomubwira ngo we will tell him mwami God ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe. Didn't we cast them into your name? Ntitwabwiriza mu izina ryawe. Didn't we preach into your name? Twavugishwa mu izina ryawe. Didn't we prophesy into your name? Tukatubwira ngo ntutuzi. So how come you say you don't know? Nabazobabwira ngo mviraho mwankozi zibizira mwe ntaho nigeze If we say get out of here my face, I don't know. Uyu munsi turondera mu ishengero akatubura. Sometimes
he look for us in church, he can witwa find mwarimu you. You are a teacher, ariko araza akakurondera but akakubura he can come and not find you. witwa pastori You're a pastor, araza mu ishengero akakurondera come akakubura and look for you. uri umujyanama You are an usher, aza mu ishengero akakurondera he akakubura comes by, can't find you to church. kuri wa munsi rero On the judgment day, niho azovuga he will say, ati sinigeze ndakubona I never knew you. kuko naraza mu ishengero I came in church, ndakurondera nkakubura couldn't find you. hari umuririmbyi yaririmbye indirimbo nziza One cyane singer sang a nice song. yavuze ngo He said, uratanga amashikanwa n'ibigira cumi you always do tithes and the offering, ariko iyo uhoraho aje kukurondera but when God comes to you, arakurondera akakubura he can't find you. iyumvire nawe gutanga ibigira cumi n'amashikanwa Think about that. wamyotse You do everything. n'ibyumba by'amasengesho wirirwamwo You are into prayer, amapfa akamyoka they kneeling, ariko uwo munsi akazokurondera akazokubura but trying to find you now. n'agahinda It's sad. n'agahinda It's sad. amajambo y'imana imana yari yampaye ngo dushobore kuvugana kuri uyu munsi agarukiye hano abayumvise umwami wa God bless you.